Ndasubiriye kubipfuriza ibihe vyiza kuri mwese banywanyi bacu mubana natwe mu nkuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ino mboneshakure mukunda muri benshi Shiramatsiko TV. Umwanya w'amakuru agezeko ariko aragarukwako cane irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi, kuko twama twabikoze tubashikiriza amakuru aba ariko aravugwa cane irya nino birabana n'umutekano, bivugwa muri politike, bivugwa mu birabana n'agateka kazina muntu mu ntwari ibereye, ndetse n'ibindi vyose muba mwanyegejwe biba biriko biragarukwako cane irya nino. Muri kano kanya tugiye kugaruka kwihangana rikomeye cane riri hagati y'abanyepolitike mu Burundi ku matora y'umwaka wa 2027, amatora abandanije kuboneka yuko ariko aratera uruhagarara rukomeye cane, haba mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD ndetse n'abatavuga rumwe n'uwo mugambwe, hakiyongeraho indyane ziriko ziravugwa hagati mu mugambwe indani CNDD FDD ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye, aho ngo bamwe muri uyu mugambwe ngo nubwo Ndayishimiye ariho aturuka ariko batakimwiyumvamwo, bavuga yuko yishe igihugu, ariko nanone hakaba hari urundi ruhande ruvuga yuko Ndayishimiye n'ahandi yagerageje, ariko nanone bavuga yuko yari akagombye kuba yashiramwo inguvu nyinshi. Nano makuru turaza kubabwira vyinshi cane biriko biragarukwako cane, baza kubabwira ku bubeshi bukomeye cane buriko burakorwa n'umugambwe CNDD FDD mu bijanye n'amatora ndetse n'amanyanga agira ngo akorwe, aho hatanguye kugaragara ibikorwa bigaragara yuko hari ububeshi bukomeye cane kugira ngo CNDD FDD zabigire nk'uko yama yabikoze mu kwiba amatora, aho yabeshe ko seneri igoyagoya kubera ivyo yari gukemura CNDD FDD yamaze kubikemura. Hari amakuru avuga ukugene CNDD FDD yoba iriko irashaka yuko atamugambwe wundi numwe ushobora guhiganwa nayo mu matora, n'ushobora guhiganwa babona yuko ufise inguvu bariko baraca ku biti no ku mabuye kugira ngo bawuce inguvu zose. Ni amakuru menshi ariko aravugwa cane, turabwira ibijanye n'intureka zibandanije kugaragara mu bategetsi b'u Burundi bapfa ibijanye n'intambara ngo Ndayishimiye wagira ngo ashoze ku gihugu kibanyi c'u Rwanda, imikoranire iri hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umurwi wa FDLR urwanya ubutegetsi bwa Kigali, ndetse n'ibindi vyinshi biriko biragarukwako cane irya nino. Batarafyonda kuri sabone canke se subscribe, wabanza ugafyondako kugira ngo uzurabana natwe mu nkuru n'ibiganiro twama twatambukishije kuri ino mboneshakure mukunda muri benshi Shiramatsiko TV. Mbere yuko tugaruka kwihangana ry'abanyepolitike mu Burundi ku matora y'umwaka wa 2027 ndetse no kugene kuri ubu ngubu noneho Ndayishimiye yaremerewe na bamwe mu banyepolitike bafatanije kurongora igihugu, reka tubanze tugaruke vyatangajwe na Ambasaderi Terence, aho yabeshe ko seneri igoyagoya kubera ivyo yari gukemura CNDD FDD yamaze kubikemura. Urutonde rw'ibinyoma 14 biherutse gushikirizwa na Ambasaderi Terence Ntahiraja. Twarabashikirije inkuru zivuga kuri bimwe mu biheruka gushikirizwa na Ambasaderi Terence Ntahiraja aserukira u Burundi muri Belgique. Mwariyumviye ukugene yaseseye agafu sebuja wiwe Ndayishimiye ko FDLR na CNDD FDD bariko barategura ibitero ku gihugu cibanyi c'u Rwanda. Mwariyumviye ibara Terence yambitse u Rwanda na Belgique ko aribo bateje umutekano muke muri 2015. Mwariyumviye ukugene Terence akoresha imvugo ikarishe mu higira abahunze intwara ya CNDD FDD mu mihingo itandukanye y'isi. Mu nkuru y'uyu munsi muriyumvira ingene Terence amiriza abadiaspora ngo bate mu rudubi abanyamitahe kugira ngo CNDD FDD yanyage utwabo. Ni ibintu vyinshi, aho muri no nkuru ya nyuma
Masoko yacu twashimye kugaruka ku rutonde rw'ibinyoma 14 Ambasaderi Terence Ntahiraja yavugiye muri kirya kiganiro yahaye umuhora wa YouTube Main Switch 257, aho Ambasaderi Ntahiraja ntabesha yaranyomoje Terence yabeshe ko ishyirahamwe rya Buraya ryakuye ibihano ku Burundi muri 2022. Yarabeshe cyane kuko gukuraho ibihano vyamaze umwanya urume rumara bica birasubiraho, n'ubu Uburundi buri mu bihano. Terence abesha ko u Rwanda rufise uruhara mu mvururu zo mu 2015 mu Burundi. Yarabeshe naho kuko umutekano muke watejwe n'umugambwe CNDD-FDD hamwe n'uwari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Terence abesha ko Paul Kagame ari we yasabiye ubuhungiro impunzi z'abarundi bari mu mahanga. Yarabeshe kuko ubuhungiro butangwa canke bukimanwa n'igihugu impunzi iburondeyemwo Paul Kagame afise ububasha bwo gutanga ubuhungiro mu Rwanda gusa. Terence abesha ko bamwe 34 CNDD-FDD yashirako imitahe ari inkozi z'ikibi. Yarabeshe kuko sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro muri EAC yaramaze kurivumera ku muhisi Nkurunziza na CNDD-FDD aribo bari mu mafuti. Terence abesha ko abanyarwanda bazoterwa nabo birukanye. Yarabeshe kuko MRND yahunganye n'igisirikare cayo hamwe n'interahamwe zayo bahejeje gukora ihonyabwoko ry'abatutsi mu Rwanda. Inyeshamba zirongowe na Kagame zagavye ibitero karabutaka ku bariko bakora jenoside barahunga. Bisigura ko nyine bagarutse gutera u Rwanda boba baje guhungabanya kubandanya ihonyabwoko ry'abatutsi. Ngivyo ivyo Ambasaderi Terence Ntahiraja ashigikiyemwo FDLR. Terence avuga ko gutana mu mitwe hagati y'inyeshamba za Kagame n'ubutegetsi bwa Habyarimana vyabaye mu mwaka w'1996. Yarabeshe hari mu mwaka w'1994. Terence abesha ko umunsi umwe intwari ya CNDD-FDD izosinyiranira na Belgique amasezerano yo kwita impunzi inkozi z'ikibi. Bamwe 34 Belgique ice ibaha intwaro ya CNDD-FDD. Yarabeshe kuko ubutegetsi bwa Belgique ntibwo kubahuka gufasha CNDD-FDD kwica impunzi bwahaye indaro. Ivyo vyari gukunda iyo abo 34 bahungira muri Tanzania, Uburusiya, Ubushinwa ndetse na Turuki. Terence abesha ko CNDD-FDD yagiye gufasha Kongo kugaba ibitero ku mwansi. Ego FDNB yaragiye gufasha ariko vyarangiye Goma na Bukavu zifashwe mbere 23 iranomekako Uvira yaranometse ko Uvira. Terence abesha ko ibihano biriko biragira ingaruka mbi ku Rwanda. Yarabeshe kuko u Rwanda nta soko zo mu kinywabi zihari z'ibitoro n'amadolari. Ibitoro biruzuye ku masitasiyo eka n'amadolari nta muntu avyuka kuyatondera mu gihugu c'u Rwanda. Mu Rwanda ivyankenerwa ubibura udafise amafaranga yo kubigura. Aho ni mu gihe muri Edeni umurimyi arihishwa imbere amafaranga y'ifumbire, ariko twadufaranga n'ifumbire byose bikaburiramwo. Terence abesha ko iyo amatora ageze abatavuga rumwe n'ubutegetsi biha amajwi amatora ataraba. Yarabeshe kuko iyi ngeso tuyizi kuri CNDD-FDD gusa. Muri 2020 CNDD-FDD babonye baneshejwe baca bahitamwo kwiba intsinzi. Ni muri CNDD-FDD gusa tumaze kubona bategura ibirori vyo kwigina intsinzi mu gihugu cose amatora ataranegereza. Terence abesha ko amatora agira abe
abatavuga rumwe n'ubutegetsi uca umengo binjiye mu rwimo yarabeshe kuko ibi tubimenyereye kuri CNDD FDD yiwe barangwa no gutera ubwoba, gukumira, kwica ndetse no kwiba. Terence abesha ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi iyo bagiye mu matora bategura disikuru ijambo imvugwaruhamwe y'intsinzi gusa ntibategure n'iyo gutsindwa. Yarabeshe kuko ukwiba amatora no kwigina intsinzi amatora ataraba turabizi kuri CNDD FDD gusa. Terence abesha ko igituma imigambwe ishika 30 iri mu Burundi igoyagoya ari ukubera ivyo gukemura vyamaze gukemurwa na CNDD FDD. Yarabeshe cane kuko seneri ya Rwasa bayimunyaze kuko bazi ko yabatsinze mu mwaka wa 2020 bakamwiba ingoma. Igituma imigambwe ihari igoyagoya nuko abayirongoye bazi neza ko baneguye baca bitaba Imana. Terence abesha ko abadiaspora bahimiriza abanyamitahe gushora amafaranga mu Burundi. Yarabeshe kuko ako kazi ni akandayishimiye we aramutswa igihugu kira noneho nta muntu yohanura umunyamahanga gushora utwiwe mu basuma keretse ari uwasanzwe akorana n'abafungakiwani na Dangote ashobora kuba yarahagaritswe aha aronka umuhanga amukebanura agira agwe mu rudubi nk'uko nyine vyama vyabaye ku barwizatunga bagerageje gushora utwabo mu Burundi kuri iyi ntwaro ya CNDD FDD. Ibintu rero bibandanije gukomera cane. Ihangana ry'abanyepolitike mu Burundi ku matora y'umwaka wa 2027 ribandanije gutera ubwoba bamwe n'abandi. Haragenda hagaragara impaka zikomeye ku bijanye naho igihugu kigana mu myaka iri imbere. Hari ababona ko hakwiye gukomeza inzira iriho y'ubuyobozi, mu gihe abandi bavuga ko hakenewe impinduka shasha zishobora guha igihugu icyerekezo gishasha mu bijanye n'iterambere n'imiyoborere. Ku ruhande rumwe, Perezida Evariste Ndayishimiye arakomeje kuyobora igihugu kuva muri 2020. Abamushigikiye bavuga ko yagerageje gushimangira umutekano, gukomeza ubuyobozi bw'igihugu no kugerageza kongera umubano w'u Burundi n'amahanga. Ariko nubwo bimeze bityo, hari abavuga ko ikibazo cy'ubukene, ubushomeri n'umuvuduko w'iterambere bigikwiye kwitabwaho cane. Ku rundi ruhande, hari abashigikiye Agatongwasa, umwe mu banyepolitike bakomeye batavuga rumwe n'ubutegetsi, bamubona nk'umuntu ashobora kuzana impinduka mu miyoborere, kongera ijwi ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi no gushimangira demokarasi. Nyamara hari n'ababaza niba afite ubushobozi n'uburyo bwo guhuza igihugu cyose mu gihe cy'amahoro n'umutekano. Mu gihugu hose impaka zarabashikiriye impande zompi zigenda zikomera, haba ku mbuga nkoranyambaga no mu biganiro bisanzwe by'abanyagihugu. Buri ruhande rugaragaza icyizere n'imyumvire itandukanye ku cyerekezo cy'igihugu. Mu gihe twegera amatora y'umwaka wa 2027, benshi bavuga ko azaba ari igihe gikomeye cyo kugerageza imbaraga za demokarasi y'u Burundi. Icyo gihe kikazagaragaza neza icyerekezo abanyagihugu bahisemwo hagati yo gukomeza inzira iriho cyangwa guhitamwo impinduka nshasha. Ni mu gihe bamwe mu CNDD FDD batabona impinduka zitabaye, mu gihe bavuga yuko igihugu cishwe na leta iriho ndetse na bamwe mu bakorana na Ndayishimiye ndetse na Ndayishimiye ubwiwe, aho igihugu kuva Ndayishimiye yagifata ibintu byaciye biyangara kuva mu mwaka wa 2020.
igihugu kitagira igitoro, kitagira umuyagankuba, kitagira amazi meza, kitagira amabarabara, kitagira amafaranga y'agaciro, igihugu abanyagihugu barihishwa umwavu w'ikizungu ariko nanone bakarima bakarenda bategereza amaso agahera mu kirere maze n'udufaranga twabo bashoye bakatubura byitwa yuko baduhaye leta, aho babona yuko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse nabo bafatanije kwica igihugu hageze yuko batanga imihoho maze hakaza abashobora gufatanya abana b'u Burundi ndetse bagafatanya no kubaka igihugu ndetse no kugishahura mu gihe cyaguye mu manka. Ni mu gihe bivugwa yuko n'ubutungane bugoyagoya, ni mu gihe bivugwa yuko CNDD-FDD yoba igira ngo yibe amatora yimirije no kubandanya kwica igihugu, nk'uko ubwiwe Ndayishimiye yavuze yuko igihugu coba carashakiwe irimbi ku mpanda, kuko nawe nyine yaje kubona yuko igihugu ciwe kigeze ahatemba. N'amakuru menshi ariko aravugwa cane, ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye buriko buragoyagoya bivanye nuko bamwe mu bakorana nabo nyine bahejeje kumwihinduka. Ni byinshi cane tuba turiko turagenda turabakurira mu masoko yacu, ningaha duciye dusozera ivyo bigeze ko vyeko biragarukwa ko cane irya nino. Turakengurutse cane kuri mwe mwese mwaduteze yompi kuva mu ntango gushika ku musozo. Bibe vyiza kuri mwese nivyo ndabipfurije.